umupfasoni yitwa Cecile ni umupfakazi. Umugabo wiwe bavyaranye abana 5 imbere yuko yitaba Imana, ngo kandi bari bubakanye mu mategeko. Umupfakazi rero ariko atabaza umukuru w'igihugu avuga yuko sebukwe amuhohotera. Mubanze mumve neza, amaze amezi 4 apfungiwe muri komisariya ya Bubanza. Mukurikirane neza akaburungu kandi ico ariko arazira. Nimumwumvirize aravyivugira mu majambo yiwe. Nashaka muvugire ku mukuru w'igihugu, jewe ndagowe, jewe narapfakaye maze amezi 8 mpfakaye, data bwo kwitwara risaba umuremyi Emmanuel, akaba rero nagumye mu bana 5, nkabona canze nagumanije 5 umugabo wanje yasigiye. Burya rero haheze ukwezi kumwe tangura kumbwira ngo mbe umugore wiwe, ndavyihweza mbona ntivyoshoboka. Mbonye bitoshoboka rero jewe ndamubwira ngo burya rero ivyo ntavyo no kubahuka, uri nka data yambyaye, uri papa, jewe ntitwobana n'umuhungu wawe goce nongera ndyamane nawe uri nka data yambyaye, ntivyokunda. Aca ntaburiza muri sentare y'intango ngo namugaye, wari wankuye iwacu yatanze amafaranga yiwe. Sentare y'intango ca nditaba ndajayo, rero baca bambara ngo bagira baze kumbomorera kw'inzu, ngo itongo ngo niryo rya data bukwe, umuhungu wiwe ngo umugabo wanje ngo sigiwe. Jewe ndamubwira ko bitoshoboka, ko ivyo ntatoshobora guca bimbara ngo nuko napfakaye, twari tubanye duciye mu mategeko kandi ari we yansabira umuhungu wiwe. Jewe rero niho rero baca bampa amakopi nkaca nunguruza nja kubushikira nja ibubanza, barantuma ivyabona bizi ingene yamuhaye. Jewe vyabona ndabiduga ndabijana muri Bubanza, baca rero baranyubahiriza ko ntegezwa kurera abana aho bavukiye, nkaguma ndima aho nyene aho nahora ndima, ari bategezwa kubafasha. Nawe rero aca arunguruza aja i Bujumbura. Amaze kuja i Bujumbura aca arankofoka, tumaze kuja kuburana jewe ntibanyemereye ko mvuga, jewe naciye ntsindwa ntaburanye. Aka kantu mwanze mukumvirize neza, ntimukareke ngo kagende ukunyene. Muri sentare Bubanza bari bagize bati genda ubuzima bubandanye, genda urime kwitongo wasigiwe n'umugabo urera abana. Kandi urubanza rwarumvikana, none umupfakazi yoca yomogwa kwitongo nuko umugabo wiwe apfuye, ngo aho ntacisubira kurondera ngo cucije iwanyu. Wowe uri kuranyumviriza, ubanze imbere yuko uvuga amajambo menshi wishire mu kibanza c'uyu mupfakazi. Ari nka wewe babigiriye, wo kumva umerewe gute? Wo bishima. Nico gituma wumvise ivyo bariko baragirira mugenzawe, hamwe babigiriye wewe utovyemera, ico kiba gihagije kugira ngo uhaguruke ugire ico umufashije. Murumva ubwo rubanza ararugaye, aciye yunguruza. Amaze kunguruza, uyu mudamu ntiyarose n'umwanya ukuburana. Aha rero umuntu yoca yibaza ati na vya biturire bivugwa mu butungane, aho urubanza rwiwe ntibari baruriye kera. Murazi yuko umuntu atagira amahera mu Burundi ataca abaza mu vy'ubutungane, ivyo murabizi. Amajwi ntayo no kwirwa ndasubizamwe. Reka tubandanirize, nari nipfuje gusa yuko ako kantu katobarengana. Mu nyuma baca bantumako ca nditaba, rero baca urubanza bavuga yuko jewe mpebujwe hose, hari ukwangara n'abana, nkava mu nzu nasizwemwo n'umugabo wanje, kandi ariho napfakariye, nubatse nciye mu mategeko, ndahavyaremwo abana 5. Voilà, mwumvirize urubanza rwaciwe bene data. Umvirize urubanza vraiment rwaciwe. Jewe rabanyi baca rero maze kugushika ngo ndabibabarire ngo ntibishoboka, nta buryo abana bashobora kuva aho bavukiye, ntigikunda ko wangara ubatse uciye mu mategeko. Ababanyi bati no, ibi bintu ntituvyumva, ntibishoboka ko wangara ngo wangarana abana kandi bavukiye ngaha. Wiyumvire nawe
ariko arabikuganirira uri umubanyi wiwe canke uri umugenzi wiwe, wiyumvira ingene wovyumva, ingene wobitahura, ingene wokwifata. ngo biza ngaho bana ngo turabe umucamanza azoza kugira ngo akubomoze cyangwa umaho. Bati niwegumire ngaho wewe, twebwe natwe ducungire ngaho, turabe uwo mucamanza azoza ngo aje gusambura inzu. Murumva yuko guciza ngondagonde bituma abantu bashika ku rugero kugira ishavu bakagira bati aha tugomba twihanire, canke bati aha tugomba twihagarareko kuko turiko turarenganywa, naka ariko ararenganywa. Voilà, ico nico gisigura. Burya byatevye nza mbona andungikiye igipolisi kimfata ica kiranjana i Bujumbura urubanza rwabereye, banjanye rero camfunga iminsi 2 baca barandekura. Bandekuye amaze kubibona ko ntashe, haheze indwi 3 acanja rusubira arafatisha acanjana ibubanza naho. Ibubanza rero bambarira ngo nisinge yuko iyo nzu ntayisubiramwo, inzu ibomogwa n'abana bayerere. Jewe ndavyihweza kugira ngo sinye abana bangare, na jewe nangare ko hanubatse nje mu mategeko, numva ivyo bintu ntivyokunda. Ubu rero niko ndi kuri komisariyo nyene ibubanza, ndahamaze amezi 4 rero nagomba mumfashe. Bantu b'Imana, oya vraiment nukuri hari ibintu na wewe ukiyumvira uti mbega bashe ibi bintu nibiki. Tuvuze duti hebagabo ubutungane bw'u Burundi buragwaye. Hari abantu bacu bavuga bati uko nukwanka igihugu, uko nugucafuza igihugu, ubutungane mu Burundi buriho. None vraiment uvugishije ukuri nk'umuntu w'umushinga ntahe canke w'umupfasoni yiyubaha, ibi bintu umupfakazi ariko aragirirwa wumva ari byo? Uwo bikugirira wewe wovyifatamwo gute? Basi babigiriye nka mushikawe yarongowe ahantu, wovyifatamwo gute? Basi ibi babigiriye umukobwa wawe uvyara, wovyifatamwo gute? Womererwa gute? Bantu b'Imana twige kwishira mu kibanza c'abandi bantu. Mumfashe mumvugire ku mukuru w'igihugu ko ndarushe n'abana bikora yere bari mwibarabara. Niho rero yaca umwana yaca agira ngo arika asubira muhira, babanje kugenda ngo bayirere, asubiye mu nzu rero rero data ukwe acasubira ibubanza acakofoka abana bose. Ubu rero bo n'abana bariko barabahiga, n'umwanya twopfungirwa hamwe twese. Mumfashe mugerageze, muri abavyeyi mugerageze mumfashe kuko ndaruhiye mu bana 5 kandi atawe navanze arabiwe. Nukuri ndarushe muzamukoze ko muzamugize neza. Data buko risaba umuremyi Emmanuel. Murakoze. Sebukwe murumva yuko yitwa Sabumuremyi Emmanuel. Ndabibutse ko uyu mupfasoni ari muri ako gasho ntagira na telefone. Aha n'abantu batewe ishavu n'akarenganyo ariko aragirirwa bamutiza ga telefone. Murakoze. Nkaba mvuka igihanga muri Betrumo. Zamugize neza. Bo murumva yuko turetse yuko izi mfuvyi zibabariye kubera ziheruka kuburase kandi se ari we yazifasha. Murazi namwe ahavuye umuvyeyi mugabo ubu ico ziriko zirakorerwa akaba ari amakonvokasyo y'urutavanako, ziriko ziraturatuzwa. Ibintu rero nukuri nakajegeza. Umaze kubona ubwo baciye muri sentare, ugacubona ubwo baciye amaze kunguruza, ucubona yuko harimo amakenga. Ubu muri komisariya amazeyo amezi 4. Ngo yituye procureur akamubwira ikibazo ciwe, amubwira ati mupfaso ivyo birandengejewe, wemera gusinya uhave canke naho ugume mu munyororo. Yaba nari mfise ubushobozi iki kibazo ciwe nari guca ndagikurikirana ubu nyene, kavuga nti
uyu muntu mbega ivyiwe nibiki? Ariko ubwo bushobozi ntabwo mfise, mugabo ngomba nkore ico nshoboye. Ndasavye ntategetse, nciye bugufi cane, kugira ngo umukuru w'igihugu agire impuhwe, abaze ivy'idosi, atabare uyu muntu ababaye nk'uko yabivuze. Kuko bantu b'Imana, amarira y'abapfakazi n'imfuvyi bizana umuvumo ku gihugu. Mu gusozera, reka nsozerere kuri rino jambo ry'Imana. Hariho abantu ibintu by'ijambo ry'Imana usanga ataco bibabwiye, mugabo ijambo ry'Imana twagirengagiza canke twareka kuguma rukuri. Iryo jambo riri mu gitabo co Kuvayo igice ca 22 ku murongo wa 22. Haravuga ngo ntihaze hagire umupfakazi canke imfuvyi mucuranguza. Nimwagira ico mubacuranguzako na gatoya, bakantakambira, sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo, maze uburake bwanje bukaziriringa, nkabicisha inkota, abagore banyu bagasigara ari abapfakazi n'abana banyu bakaba imfuvyi. Voilà, uru niko rubanza Imana ibirindirije abantu bacuranguza abapfakazi n'imfuvyi. Mu gihugu bafata nabi abapfakazi n'imfuvyi, iki nico gihano Imana iha abariko barabacuranguza. Wewe uriko uracuranguza umugwi w'aba bantu, n'abandi kubacuranguza si vyiza, mugabo aba bantu bobo Imana urumva yuko ica muse akarongo. Murumva? Mu majambo make, umuntu yabaye imfuvyi aba asanzwe yibabariye, aba amerewe nabi, ivyo yahora aronka ntasubira kubironka. Umupfakazi ariko aragwana wenyene kubera umugabo yitavye Imana, aba ari mu bibazo bikomeye. Ibibazo vy'umuryango vyose bica bija ku bitugu vyiwe. Wewe rero uciye usongera isibe, ukarenganya abo bantu, ukabatangira ingurire, abacamanza bakabarira imanza, ubu uriko urafata ca kiguma bari bafise ukaziburamwo imbugita. Ibi rero nivyo bituma ishavu ry'Imana rica riduga, ikacigira iti aba bantu tugomba duhigure. Voilà. Bo, hari igihe dushobora kurungika ubutumwa umukuru w'igihugu ntibumushikire kubera afise amabanga menshi, ivyo birabaho. Ariko kandi ndasavye umuntu yegereye umukuru w'igihugu, umuntu yokogwako n'iyi nkuru, umuntu yogira ati basha akarenganyo kabisa, oya adufashe adushikiririze iyi nkuru umukuru w'igihugu kugira ngo ayumvirize. Hanyuma iki kibazo cy'uyu mupfakazi agifate mu minwe. Ejo nimuzoze mwumva dusubiye kuvuga kuri iyi nkuru ngo rega wa mupfakazi ngo nta kintu na kimwe yakorewe, aracari mu gasho. Duti n'abana barabomoye, ubu bari mwibarabara, canke nabo nyene barapfunzwe. Iyi nkuru yo bibabaje cane. Ahubwo reka tuze tubabwira inkuru nziza duti yo bantu b'Imana, wa muvyeyi w'igihugu cacu perezida, kuva aho yumviye iyo dosiye wenyene yaciye ayifata mu minwe, ikibazo aragikemura. Ubu wa mupfakazi yaratunganirijwe. Duti ubu ubuzima bwiwe burabandanya, ari kumwe n'abana, ari kumwe n'umuryango. Duti yasubijwe mu gwiwe. Duti umukuru w'igihugu arakaramba. Nuko reka ngarukirize ngaha, ariko n'uruhara rwa twese rwo gushikana ubutumwa aho butegerezwa gushika. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.